twiyumvira ngene ubuzima bwobandanya ngene ibihugu vyotera imbere bitarondera amaronko gusa mugabo bironka cane kwigisha ugwaruka. Twe dushimikira yuko ugwaruka rutegereza kugira uruhara runiniya cane mu iterambere ry'igihugu kubera rurizwe neza kwigisha ugwaruka. Natwe rero tugaca tugira ivyo twaronse ntitubigumane tubishikiriza ugwaruka. Akaranga n'ukuyaga biranywana mu kuvuga ntidupfa ivyo tuvuze, ntituvuga ibisunitswe n'imwemu, tuvuga ivyo twiyumviriye bivuye ku mutima. Umutima rero akaranga mutima kacu niko kaduha ivyo tuvugamo. Ivyo tuvuga nivyo twahawe, nivyo batuyagiye, nivyo twasomye mu bitabo. Jewe ngira nti kami ka muntu n'umutima wiwe ufise ibintu vyiza ntumenye kubivuga neza naho nyene ntaho bishika. Abakuze nibacira umugani abana. Guca umugani si kuvuga ngo harabaye gusa, nibabaha akarorero, nibigenze neza. Kera bavuga bati abantu bakuze bababwira muri ntore muri ndanga, niba bindanga niho abato bazoca baba intore. Abato nabo nimwumviriza abakuze, nimwumviriza abakuze. Ijambo ry'umukurambere kumviriza no kubaza nivyo bizana ubumenyi. Kugira ngo umuntu agire ubwenge arinda kurondera. Navuze ko no kurondera no gucukura kuba ukavuga ati mbega ibi birihe kabijya bitabo nanditse. Kiya gitabo ca mbere nacanditse imyaka 10 kubera naja ndabaza ngasubirayo nkabaza. Uruvyino rwose rurafise ico rusigura. Mwumvise mugeni wa Nzobe yarike yari umuganwa, umuhungu wo muganwa Baranyanga. We yari mwiza cane, yirabura cane, akagira amenyo yera. Abigeme bose bakifuza kuronka umufasha, umugabo mwiza nka Nzobe. Ibi vyuma bavuga ngo ni vyuma bisa ubwonko, si ubwonko bwavyo, ni ubwonko bw'abantu, n'abantu babigize. Rero abakiri bato ni mubikoreshe nyene, kuko hari ivyo bibaho mugabo mubikoreshe mugira muti ntibiturusha ubwenge. Ivyo mukuyemo ntimuce mubimira imirunzwa, ntimuce muvuga ngo twabitoye ngo ubu rero twabaye ibihangange. Baza abandi muti mbega ibi iye ko nabikuye ngaha muri bijya vyuma nyabwonko mubona ari byo. Mbega ibi bijanye n'imico yacu birajanye n'akaranga. Jewe navuze ko ivyo vyuma ivyo bishasha, ibintu bishasha ni vyiza cane. Muga muramenya ko bavuga mu Kirundi ngo umutima ngo umuhini mushasha utera amabavu. Ni mubikoreshe muga mubikoreshe muzi ko mubirusha ubwenge, ko atari vyo bibarusha ubwenge. Abato bategereza kumviriza abakuze, abakuze nabo bategereza kuvuga ijambo ryubaka, guhanura. Abakuze barahana mugabo ntibavuna, barahanura. Rero jewe birantangaza ngene abakuze n'abana batokumvikana. Ni kubera yuko kuva abana bakivuka abakuze bataba barabiyegereje ngo babayagire. Jewe aho ngeze abana banje barashobora kumbaza ikibizo icari cyo cose kabishura. Hanyuma ikindi naco abakiri bato nimwirinde kuvuga ngo ubutwebwe ngo turabizi, ngo byose ngo tusigaye tubizi, ngo ntidugikeneye ngo ivyo abantu bakuze, ngo abavyeyi bacu batize ngo ntaco bazi. Oya, mwarondeye ubumenyi mugabo ubwenge abavyeyi nibo babufise. Ubwenge buri mu mutima, ubumenyi buri mu mutwe. None umutwe utagira umutima woba gute?